Izo ngwano zahuje ku ruhande rumwe abasirikare b'abarundi bafadikanije n'abasirikare ba Kongo hamwe n'umuharugwana w'aba FNL banza bampema. Ingwano zabaye haraheze indwi zibiri mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Amakuru RPA yaronse amenyesha ko izo ngwano zigitangura abasirikare ba Kongo batazitevyemwo baciye bihungira. Abasirikare b'abarundi babandanya basatira ku ruhande rwabo ntibamenya ko ahandi hagaragara, akaba ariho abagwanyi ba FNL babatereye barabarasa. Kubwo amasoko yacu mu gisirikare, abasirikare b'abarundi barenga 25 nibo bapfuye, muri bo hari ababa bakomeretse batabasha guhunga bagaca bahohoshwa. Abakomeretse atari cane bo baratahukanywe mu Burundi. Amakuru duhabwa n'abasirikare avuga ko mu bitaro vy'abasirikare Bujumbura hariyo abo babashika 20 bariko baravugwa. Abasirikare b'abarundi bavuga ko ibikorwa batumwe kuranguraho muri Kongo bitunganijwe nabi. Kuri izo ngwano ziherutse bidoga ko ubumenyi buke mu batwara abasirikare bari muri izo ngwano buri mu vyatumye igisirikare c'u Burundi kihatakariza cane. Ikindi abasirikare b'abarundi banegura yaba abaraho mu gihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo yaba abari mu Burundi n'umuco muke wibonekeza mu bibera muri ico gihugu. Aha babazwa nuko umwidondoro w'abagwayo utamenyeshwa icese, eka mbere ngo n'abarokotse ntibarekurirwa kuraba bene wabo bahasize ubuzima. Abo basirikare bakanibaza iyo baheza bagahambwa kuko atagakuru ko batahanywe guhambanwa iteka mu Burundi.